Dr Alphonse Rugambarara muri iyi minsi abarundi baribuka aho bashira umukono ku masezerano y'ubumwe bw'abarundi mbega ubwo bw'abarundi bakushira ku mukono ico vyafashije abarundi niki mu bitanye no gusubiza hamwe amasezerano y'ubumwe bw'abarundi yaje mu gihe hari intambara itanguye ya Paripeutu muri 88 no muri 91 muri ico gihe byabaye ntega marangara byaratumye leta yari ihari aho aba incabwenge z'aba zita ko ari abahutu banditse bavuga yuko ibyabaye ntega marangara byabaye nabi kandi basabye ko bokumvirizwa naho bafunzwe muri ico gihe ijambo bashikirije risa n'iryumviwe kuko President Buyoya yatwara igihugu muri ico gihe yaciye ashinga leta Murantunga yashinze umugwi warujejwe kuraba ikibazo c'amoko mu Burundi n'ingene twoshobora kubitorera inyishu uwo mugwi warakoze akazi gushikaho bashika ku nyandiko abatari bake twasomye yashaka yuko haba ico no kwita mu Gifaransa ama principe leta zizogenderako kugira ngo zirwanye koko ayo macakubiri naho rero leta yakishingwa muri ico gihe yarimwo abahutu n'abatutsi no mu nama province barashoboye kugerageza gushiramwo ama province yose seri kwigwa muri leta babone ko ari leta bise d'union nationale yo gushira hamwe icyo rero cyazanye nyamukuru nobona nuko cyafashije ubwa mbere yuko abahora bitwa ngo barakumiriwe mu nzego bumva ko nabo bagiye mu nzego hari ikindi kumbure dakurikira hafi bya politiki y'u Burundi batazi nuko muri 1991-92 hariho delegation yagiye ya Iprona yagiye mu Bubiligi guhura n'abakuru bamwe bitirirwa Paripeutu ivyo byazanye i kongre guhuza abo muri Iprona bise Congrès élargi du parti Iprona kandi aba riba yaze nabo aho i Bruxelles abatari bake bari baje kandi barinjijwe mu nzego ari leta n'ibindi bibanza byo muri leta abo bari nk'abandi novuga ntiranyibagira Damas Toyi Gabriel n'abandi ntibuka ariko byarafashije ko ibyari bihari byatuma abarundi baguma bashamiranye byaratuje gatoyi icyo no kwibutsa kandi nuko ntibwari ubwa mbere abarundi bicara bakavugana ico kibazo byarabaye no mu gihe ca Casablanca Muronvia umukuru w'umugambwe wo muri ico gihe yari Joseph Bamina hanyuma mushikirangoma muri ico gihe Pierre Ngendandumwe baragirishije inama Igitega isere colloque de Gitega baragerageza kumvikana kuri ico kibazo uko cari ko kiratera
imidugararo hagati mu gihugu, cyane cyane hagati y'abari mu nama nshingamateka n'abari muri leta, aho bavuze vya Casablanca Muronvya. Novuga ko ariho vyavuye ibi vy'amacakubiri hagarikiye ku moko i Burundi, kuko Rwagasore yari yagerageje kubigwanya nabo bari kumwe. No kwibutsa abarundi yuko Rwagasore yakoranye n'abantu bose, ntiyaraba yavuga ati je nkorana n'abarundi kandi sinzokwigira nsaba ko umututsi atora umututsi, umuhutu ngo atora umuhutu. Turabarundi tugerageze twubake uburundi, kuko abazungu baje kubusambura. Iyo ntumbero rero ntiyakurikijwe gushika muri ico gihe rero bagerageje gusubira kuyaga kuri ico kibazo cyari kimaze igihe cica abarundi, haba muri 69, 1981, aho rero twari twibajije yuko abarundi bagiye kumva ko bitazokomeza, ariko ntivyaramye. Kubera iki bitaramye? Umuntu agize umwihwezo akimba koko ivyari ko biraba muri ico gihe. Amatora yaje muri 1992 na 3, aho imigambo yatangura kwemererwa gukora ku mugaragaro. Ico kumbure abari babiteguye batashize ko umwihwezo ukwiye, nuko ubwicanyi bwari hafi. Baba ubwicanyi bwo muri Ntegamarangara vyabaye muri 1991 byari hafi cyane, abantu bari bakikomeretse, bigaca binibutsa n'ibyabaye muri 1972 ku mpande zose. Rero ubwoba bwarabonetse aho batanguye kuvuga imigambwe n'ibindi. Kijya gikorwa bakoze bamaze gushinga amasezerano y'ubumwe bw'abarundi nticyakwiye kuri jewe. Bari gufata umwanya bakigisha kuko inyigisho z'amacakubiri zatanguye aho Paripehutu itanguriye gukorera i Burundi mu mpisho n'ibindi. Izindi nyigisho zari zihari no muri leta no muri Iprona. Umwansi yari umuhutu muri ico gihe kubera ibyabaye muri 1922. Rero kubona byasubiriye muri 1988 byaca bivyura ubwoba, bikagaruka kandi muri 1991 ubwoba bwari buhari. Abantu bagaca baja mu matora bakiri mu bwoba kandi bakiri mu nyigisho zibatandukanye. Nico gituma novuga ndavye vyaciye bikurikira muri 1993 amatora abaye, kutemera amatora, abagize imyigaragaro bavuga ati ni vote ethnique ko bayivuze. Urumva ko ako kantu karatumye ya masezerano yari yemejwe mu gihugu atagaciro. Ivyakurikiye rero turabizi, gushika n'ubu turacyari muri vyo. Naho twagerageje tukaja muri vya kuyaga kugira ngo leta isubire iboneke, aho Melchior Ndadaye n'abamufasha bafiriye kugira ngo amahoro agaruke, ntibyakunze gushika 2003 kuko naho twashize umukono ku masezerano y'Arusha 2000 ingwano ntiyagaraye.
yarakomeje gushikaho bemera guhagarika bamwe ni 2003 baja mu nzego barategura yani matora novuga ko ariyo matora atatumye haba akajagari mu gihugu mugabo twari twagerageje kubiha intumbero kugira ngo akajagari ntikasubire kuba kasubiye kuba muri 2015 murumva yuko icyo kibazo kiracahari rero icyo umuntu yo kwibaza ko ni none icyo kibazo kidatorigwa inyishu gushika ubu bizogenda gute ni kubera iki kidatorigwa inyishu maze je kubona ko icyo kibazo ari kibazo cyatunaniye koko naribajije nk'umuganga agerageza kuvura umurwayi hari ikintu tutaratora icyo kintu tutaratora ni ikihe koko ubushakashatsi rero nashoboye kugira nasanze twagiye kuvura ibimenyetso by'indwara indwara ntitwayikoze koko indwara ni iyihe indwara nuko umuzungu aje yatwubatse gushasha afata ibyo abarundi babayemwo imyaka n'imyaka abiha iyindi ntumbero uko abarundi basigura kera umuhutu umututsi umutwa umuganwa n'ibindi byose uko umurundi yasigura icyo nita ubwoko nkomoko ari miryango umuzungu yaje abiha iyindi ntumbero aho niho rero novuga niho hatanguye indwara kuko yabigize we afise intumbero ya politiki yiwe divide et impera kugabura kugira ngo ashobore gutsimbatara ibyo ntitwabibonye ucange ntitwakurikiye Rwagasore we yabibonye hakiri kare kandi agatanga inyishu abarundi bakamukurikira turibagira yuko hari haba ariko barigisha ayo macakubiri avuye ku bazungu ariko yabatsinze kubera iki ubwo yagarutse ku kintu nyamukuru akaranga k'umurundi ubu ntitukivuga umurundi ntituzi imico n'akaranga dusangiye ko ariyo yodufasha kugarukana kuko uko gushira hamwe rero umuzungu amaze gucapa gushasha kandi acapa gushasha imigwi ibiri abahutu abatutsi abatwa ntiyanabavugana cyane yaravye gusa ati abahutu abatutsi arabacapa gushasha rero abarundi kuva ico gihe uko yigisha mu mashure byose yaracafye gushasha aravuga ati uko abantu basa ntibasa cyo kimwe uko baje mu gihugu cy'u Burundi si cyo kimwe abarundi babifata uko iyo rero mbona batanguye kuvuga ati tugire umwumvikano hagati y'abahutu n'abatutsi aha niho nabonye yuko twihenda gatoyi ikibazo ntikiri hagati y'abahutu n'abatutsi ikibazo kiri ubwa mbere gutahura icyari cy'umuhutu icyari cy'umututsi ubitahuye uko abakera babivuga cyangwa ubitahuye uko umuzungu yavyubatse iyo ubitahuye uko umuzungu yavyubatse ni ukuvuga ko ukomeje wa murongo ukugabura abantu utari uhari kera rero tukomeje inzira yo kuvuga ati abarundi abahutu n'abatutsi twumvikane dushire hamwe mbona yuko kuri jewe n'inzira itariyo kuko ntibazokwigera
bumvikana kubera iki kuko umuzungu yabikoze kugira ngo ntituze twumvikane yashize mu bo yise abahutu complexe zibiri complexe d'infériorité raciale kuko yatanguye kuvuga ati ni race ni novuga ngiki ubwoko bw'urukoba butari ku kiringo c'ubwoko bw'abazungu ashiramo iyo complexe kandi baravyigishije yaba mu mashuri mato yaba mu mashuri yisumbuye baravyigishije uko baranavuga yuko no kwigisha mu mashuri barabitandukanye ivyigwa byatangwa hari ishuri y'abahutu ni ishyari cyo kimwe kw'ivyo bigisha mu ishuri ry'abatutsi abatutsi nabo abashiramwo iyo complexe de supériorité raciale avuga ati mwebwe mwaje muva hariya hafi yacu naho mwirabura ntimuri abirabure bose mwirabuye kubera imyaka mwamaze hari izuba n'ibindi ibyo turavyishiramo turavyemera iyo complexe ntiyagariye ngaho kuko aho hatanguriye ingwano yo kwikukira Jean Paul Haro wenyene niwe yavuze ati erega ntimwari muzi uko hari kibazo cy'abahutu n'abatutsi Albert Mose aranavyandika Rwagasore nawe mukubisho yavuga ati none ico kibazo muri ko muravuga ubu muvuga ko tutokwikukira kitabanje gutorerwa inyishu si mwebwe mwakivyuye ko ubwa mbere kitari kihari si mwebwe mwarungitse abatutsi mu mashuri mwakoze kugira ngo babe abakozi banyu ntabwo ari abarundi babikoze ariko iyo ngwara yari imaze kwinjira uwo mugera wari umaze kwinjira muri ico gihe rero acazana iyindi complexe iyo complexe y'ubwinshi n'ubukeho complexe d'infériorité numérique et complexe de supériorité numérique niyo wumva haje ya majambo go majorité minorité n'ibindi izo complexe rero uko ari zine harimo ni ya gatanu iyo ya gatanu ni iyihe ni complexe abanyafrika muri rusange dufise ku bazungu icyo umuzungu yavuze ni Bibiliya none ufise iyo complexe d'infériorité ku muzungu ivyo yakwigishije udashobora kubisubiramo kwibaza uti mbega nivyo cyangwa sivyo uzokwama muri ivyo nico gituma mvuga nti biragoye cyane kubera izi nyigisho twashizwemo biragoye cyane yuko tutorera inyishu y'ikibazo cy'abahutu n'abatutsi tutakishize ku rwego rukuru rwo gutora inyishu rw'akaranga k'umurundi umurundi niki umurundi afise imico dusangiye twese tuvuga ururimi rumwe twemera imana imwe baca batuzanira abakristu abayisilamu ibintu byinshi cyane noneho n'abakizwa ntumbaze ibyo bashizeho mugabo bakaguma bakoresha ijambo ryacu imana nta waje kwigisha iryo jambo abarundi bari barifise byinshi turasangiye turabe imico hose turayisangiye turabe noneho imiryango yakoze Burundi turayisangiye none ni kubera iki turenga ivyo twasangiye nk'abarundi tukaja gufata ivyo tudasangiye umuzungu yatwigishije ko tudasangiye ngo ntidusangiye aho twavuye ngo ntidusangiye ubusa turatandukanye hari abantu noneho basigaye bavuga ngo mu bavuga ngo iki mu budasa bwacu n'ibindi nkamwe n'ibyo ivuga nti Mungu we ubudasa buri kwisi hose
genda mu Bafaransa ntabwo ari amahasa nta namwe abantu basa nk'amahasa ntibishoboka none icyo ikaba ari ikintu nyamukuru gituma duca tumara mwibukije gatoya kera narinda babwiye murashobora kwibutsa gatoya kera umuhutu n'umututsi mu kirundi byasiguye tugarutse kumenya koko umurundi turabe kera umurundi byavuga iki kera uburundi bwubatswe gute identite nyamukuru yari yihe ibyo by'ubuhutu n'ubututsi n'ubutwa n'ubuganwa byafatwa gute n'ibindi byinshi byaranze abarundi ba kera iyo kera umurundi yirahira umuryango jewe bwana w'abenengwe mwana w'abanyakarama umwana w'abajiji mwana w'abahanza nta na rimwe yagenda agiye kuramutsa cyange mu manza z'ubukwe akavuga ati twe turabahutu kuko ntiyari identite y'ukuri y'inkomoko ku muntu wese afise inkomoko y'umuryango nafise inkomoko y'ubuhutu canke y'ubutuzi haba namba afise inkomoko y'umuryango ni naco gituma usanga n'ubu abashakashatsi bo mu bakahise bataratora inyishu nyayo ariko irahari ugasanga imiryango itari mike irimwe abahutu n'abatutsi ivyo ni ibintu bizwe rero kuba twaravuye kuri ako karanga ka mbere kakoze Burundi uko Burundi bwakozwe n'imiryango ako karanga ka mbere k'umuryango tudatahuye neza akariko n'ingene kubatse Burundi ivyo by'abahutu n'abatutsi bizoduta kuwa amazi kera umuganwa yari umuganwa harabaganwa ubwoko bubiri bw'abaganwa tuvuge ijambo ubwoko ndaza kurigarukako ubwoko bw'abaganwa bwari bubiri hari abaganwa bo mu nda y'ingoma bakomoka bose kuri Ntare Rushatsi kandi yuvuze ngo ni abatare abezi nibi byavuba hariho abandi bita batahira tuvuge nk'abakundo abasine bukuri musine wa Mutaga Senyamwiza n'abandi bashobora kwimenya abashoma abavubikiro hari imiryango myinshi abarundi batanazi yuko ari yabaganwa mugabo umuntu agize ubushakashatsi azi akahise ku Burundi amenya ko ari imiryango y'abaganwa bakera nivyo kuko batahiriye n'iryo jambo bakoresha mu Kirundi hakaba nabo bita abaganwa b'inkebe abaganwa b'inkebe nabaganwa umwami yagomwa batava mu nda y'ingoma akabaha intara nk'ubu agiye ni kuva cyane cyane kuri Ntare Rugamba agiye agatera ahantu mu ntore ziwe zamuherekeza mu ngwano zamufasha iyo ngwano akabona umwe arushije ubutwari abandi yarashobora kumubwira ati aha hantu uhambere umuganwa ivyo byarabaye kenshi nico gituma turavye dusubiye mu gitabo ca Professeur Gahama yanditse kuri ukuntu abazungu baje guhindura intwaro y'u Burundi
hariho tablo yanditse yerekana ingene baciye bakura abo bise abahutu mu nzego. Itablo yagize abaganwa b'abatare, babezi, b'abatutsi, b'abahutu. Narigeze kumusaba mu kiganiro twari kumwe, ndagusavye muze mugire ubushakashatsi mukomeze ko mwabishitse ko hajya mwanditse abatutsi abahutu, muhindure murabe imiryango yabo, muzosanga iyo miryango mwita ngo n'abahutu, iyo miryango mwita abatutsi, ibereka neza imiryango yatwara muri ico gihe, amamuko yabo, inkomoko yabo, niho byoba bisigura neza uko mu Burundi kera byari bimeze. Kuko bavuga mu Kirundi bati umwami akubaza umuryango ntakubaza ico warayuriye, kuko ubaza umuryango amenya inkomoko yawe, amenya ico wamariye, ico umuryango wawe wamariye igihugu Burundi, akamenya n'icyo aguha gukore, kuko imiryango yari ifise icyo ikora mu gihugu. Tugarutse kuri ivyo by'abaganwa b'intebe, naho tubarakora ubwo bushakashatsi akabushikiriza, turashobora kumenya ahanini imiryango yatanga abo bagana w'intebe. Hariho ubwa mbere imiryango bita abanyaruguru. Mu ntango yari imiryango itatu, yari abenengwe, abanyakarama, ababanda. Haje kuza mu nyuma abanyagisaka, abahondogo. Tikubera iki abanyagisaka n'abahondogo? Ababanda aho bamariye kugwanira hajya muri muzabururi n'ahandi, basa n'abakumiriwe n'abakuwemo. Abanyagisaka n'abahondogo, igituma bagiyemo nuko habaye ingwano, kuko abahondogo nibo batwara Ubugesera. Ubugesera muzi mu Rwanda bwariho ni Burundi, abarundi n'abanyarwanda aho barwana barabugabanganye, hajya Kirundo ni Muyinga na hehe, ni mu Bugesera by'ukuri. Abahondogo rero baragize ubwa mbere imigenderanire myiza n'abarundi, uko iyo mufite imigenderanire myiza murahana abageni. Rero muri icyo bita code ésotérique, ni ukuvuga ibyagira ibwirizwa shingiro ry'abarundi, barongeyemo abanyamabanga, bongeramo imiryango ishobora guha abamikazi umwami. Niho bashizemo rero abanyagisaka n'abahondogo. Abandi bari bagenywe iby'intwaro yari abajiji, abahanza, abashubi. Iyo miryango itatu yari ikomeye cyane, yari ikomeye cyane mu bijanye ni n'amabanga y'abanyamabanga. Igituma rero bahindutse ku ntwaro y'ababirigi bakitwa abahutu ndabibasigurira. Nuvuga ko mu bushakashatsi nagize nabonye yuko mu bakumiriwe ubwa mbere, abakumiriwe nabari abanyamabanga, kuko niho umuzungu yamenye ubwenge ati aba nibo bafise igihugu, nibo bafise amabanga, nibo bafise ibwirizwa shingiro, nibo bashyiraho umwami. Bamaze kwemeza ati uyu mwana niwe azoba umwami, ntawe asubira guharira.
kandi iyo babwiye umwami ati haragize kutanga ko umwami atanga aho ubundi haragize kutanga umwami ntiyaharira niko byari bimeze rero abo bari bafise amabanga makuru ajanye cyane amarite yo bita amarite nko kuvuganuro nibo bari abandi abo rero bamaze gukumirwa baca bakikike turabe nk'i Burundi iyo umuntu yari ministre bakaja bamukura mu buministre ntasubire kuronka n'akandi kazi acikike agenda kuba mu makartier abaye kuko nta buryo agifise naho kera byabaye uko nyene inka zabo zirahona ububasha bwabo buragabanuka nta bakibagana nta bakibaha icubahiro haciye nk'imyaka 10-15 aho abo bazungu baje kugirira rusansuma barabaki bari babaye abahutu atari mu byo umuzungu yaje kuvuga mu byo kera bari bazi no kuvuga ubukene gusa kuko iyo uvuze umuganwa iyo uvuze umututsi iyo uvuze umuhutu ni nivo nubu ukusumbanya imibereho ni cyo kiravuga nti umwama kubaza umuryango ntakubaza icyo warayuriye uko agiye kukubaza icyo warayuriye agiye kuraba yuko uri mu batunzi cyangwa mu bakene ariko akubajije umuryango naho woba uri umukene arashobora kugukura muri ubwo bukene bwawe akaguha intara utwara kubera izina umuryango ntaguha ngo nuko uri umutuzi nkuko babitanga ubungu cyangwa uri umuhutu ya siko byari biri kera ikindi cya kabiri cyo kuvuga ku ijambo umuhutu turitandukanye n'ijambo umusuku kuko kenshi ubu umusuku umuhutu barabishize hamwe ariko sivyo iyo ugiye gusaba ukugabira ugiye kumusaba inka cyangwa ugiye kumusaba itongo aguha n'isuka uza kurima uwari karakugabira mu jambo ari karakugabira akubwira ati uri umuhutu wanje nta muhutu aba umuhutu w'ikivunga oya ni umuhutu wa naka rero icyo ntifuza kubaza abo bagiye mu bya politike nyene biyita abahutu n'abatutsi vuga nti none we ko wiyita umuhutu uri umuhutu wande kuko ntibibaho kuba umuhutu gutyo aho niko ndavuga kera kuko umuzungu yaje abihindura ni nacyo gituma kera ushatse gutuma umuntu ati genda ungorera ibi arakuraba ati we wabonyeje n'umuhutu wawe ibyo ni ibintu abarundi bazi simbona igituma baguma babirenga ko kandi babizi ibyo byarahinyanyuwe rero narimvuze umusuku rivuye mu ijambo isuku ni umukozi wo mu rugo akora isuku mu rugo ari urugo rw'umuntu yifise kuko ni nk'uku ntibibaze yuko ari abantu bose bafise umuboyi bafise umuyaya abasuku 3-4 iyo utunze uraronka umusuku ariko iyo udatunze nawe buri umututsi abaye ata bintu byinshi afise afite inka 3-4-5 nta musuku uronka kandi nta n'umuhutu uronka kuko ntufise icyo utanga
ugiye gutanga inka ufise zitanu uba wikokoye nawe. Rero ivyo nivyo vyariho kera, uwombeshuza arabivuga mugabo niko vyari biri. Kuvuga rero uko umuzungu yaje kubihindura, yabishyize kuri ico nise hasi, kubera we yashaka kuvuga ati abantu bakoze aya maroyo yo muri aka karere ntibishoboka ko bo bara abanyafrika, bo barabirabura, n'abantu bavuye hari iwacu baraza barakoloniza. Naho havuye ijya teori abahistorien ntatahura igituma baguma bayivuga ya Hamit Bantu. Hamit vyavuye Hamit vyavuye mu gutandukanya urukoba. Muri Bibiliya bavuga bati Nowa yavyaye abahungu batatu, umwe abazungu bamukomokako, uwundi abo muri Aziya bamukomokako, uwundi abo muri Afrika bamukomokako. Uwo muri Afrika bavuga ngo bakomokako yitwa Ham, niho havuye ijambo Hamit. Mbaze abasomye aba intellectuel, niba abakomoka kuri Ham arabirabure, ni kubera ko umuzungu yaje akavuga ati n'abatutsi gusa tukabyemera. Abo bavuga le Bantu sabirabure bo ni kubera ko batoba ari abahami. Rero Hamit rero ushaka ko bisigurika neza, no kuvuga ko abayirabure bose botegeza kuba Hamit. Ni kubera iki abo bazungu bashimye kuvuga ati n'abatutsi bo muri aka karere nibo bahamit, hataraza nibi bya nirotike n'ibindi. Ijambo naryo Bantu. Bantu ni jambo rivuye mu kungene abashakashatsi nyene b'abazungu baravye indimi zivugwa muri Afrika. Iyo wavuze les langues Bantu, ni indimi usanga kuvuga umuntu, kuvuga homme bakoresha ntu. Usanga bakoresha ntu canke tu. None abarundi ni kubera iki bemeye kugaburwamwo abahamitu n'ababantu kandi dufise ururimi rumwe, kandi urwo rurimi rukaba ruri mu muryango w'indimi Bantu. Ariko ukabona umuntu ayeroje sindi umubantu kanamba. Banza utahura igituma iryo jambo ryaje. Uritahuye ucubona uti abazungu baratubesha. Mugabo utarayitahura gufata gutyo, oho muramarana. Bamwe n'abahamita bari n'ababantu mutazi niyo byavuye. Rero igikenewe cyane cyane kuri abo bitwa ngo barize uko nibo bakwega mabi mu banyafrika, niba banze koko batahura uko umuzungu yaduhinduye. Abalinguiste boba bashaka kugira ubushakashatsi barashobora kugerageza kurondera iyo ayo majambo umuganwa, umuhutu, umutwa yavuye linguistiquement. Ivyo birashobora gukorwa. Mugabo dufise ubunebwe bukugira ubwo bushakashatsi. Bakubwiye ati umututsi biva mu ijambo gutuka, bivuga kumererwa neza, gutunga. Ku muhutu ntibaratora neza iryo jambo aho riva, mugabo uravye uko ryakoreshwa aho hambere
ni ijambo ryoroshe kumenya. Ikindi no kongera kuri ku mibereho y'icyo gihe ku buhutu n'ubututsi, baravuga ngo kwihutura. Aho kwihutura ni byavuba. Barakubwira ati mu bushakashatsi twakoze ati kera wakira kuba utunze inka kandi ukagaba ukitwa umututsi. Hari n'abashobora kuvuga ati ujya n'umututsi wanje ndetse kuvuga databuja ibintu nkamwe n'ibyo. Kuba uri umuhutu nabibuze wari umuhutu wanaka. Mu gihe udakoresheje iryo jambo yuko uri umuhutu wanaka, wakoresha izina ry'umuryango wawe. Uwe ugiye ugasaba bakakugabira itongo, bakakugabira inka bijya vy'ubugeregwa n'ubugabire, ugashobora gutunga ukaronka inka nyinshi nawe ukagaba, nta cyabuza yuko uwo wagabiye akwita databuja, akwita umututsi wiwe. Uwari yakugabiye arashobora kuguma kwita umuhutu wiwe, mugabo nawe ukaba ufise abo wagabiye bakwita databuja, wita abahutu bawe. Dutahure neza icyo ari cyo. Akenshi baragwanije ubugeregwa n'ubugabire batazi neza ivyari bihari. Ni kubera ko abakera batabigwanije, ahubwo birata uwakugabiye. Nibavuga ati uwampaye inka, tarabona wampaye inka, wampaye isuka, nshobore kugaburira abana. Ibyo ntibabitahura neza. Ni nko muri iyi myaka uwukurushije amafaranga urashobora ukagenda kumusaba timfasha, araguha kandi uramwigamba ati ujya yaramfashije, canke muri ibi biringo byo gushaka akazi n'ibindi akagufasha ukaronka akazi gashobora kukubeshaho wowe n'umuryango. Uyu uzokwa mumushimira, sivyo? Naho kera n'ivyari kumwe biri kuri niveau socio-économique ahandi. Aha bica bimfasha kugaruka ku ijambo ubwoko. Ubwoko mu Kirundi ntushobora kubukoresha bwonyene. Aho umuzungu azaniye ethnie niho barondeye ingene bosigura bagira ngo ni ubwoko. Aho je nibaza yuko ari traduction itariyo, kuko ubwoko ntibushobora kuba ethnie uti kuki. Kuko ijambo ubwoko ntirikoreshwa ryonyene, rirafise iryungane. Utegerezwa kwibaza ati ni ubwoko bw'iki. Urikoresheje ryonyene aho hambere ntibatahura. Vuga ubwoko bw'iki. Urashobora kuvuga ubwoko bw'abantu, ubwoko bw'inka, ubwoko bw'ibikoko bisanzwe, ubwoko bw'ibiterwa. Ntibavuga ubwoko bw'ibiharage. None iryo jambo ubwoko uvuga uri kuragira traduction ti ethnie de haricot. Ni tukoresha ubwenge. Izo jambo ubwoko kera wategerezwa kubyunganira. Ubwoko bw'iki ni nk'umurundi aheza akabitaho. Ariko uzanye ivyo bindi ni namakosa cyane. Ariko woza uvuga ati ubwoko nkomoko, aho ni imiryango. Ubwoko nkomoko ni imiryango. Inkomoko yanyu ni hehe? Kuko urashobora kuvuga ati abenengwe, dufata abenengwe
inkomoko yabo ya hafi ni Bungwe, hari izina ni Bungwe. Abanyakarama ubwoko nkomoko bwabo burafise aho bwatanguriye, aho havuba ikarama. Dufata Abashubi, ubwoko nkomoko bwabo bwa hafi ni Bushubi. Dufata Abajiji, ubwoko nkomoko bwabo bwa hafi ni Bujiji. N'abandi bose twogerageza tukatora, Abanyagisaka, Igisaka, Abahondogo babakuye bijambo Umugesera, nko mu Rwanda hari abitwa Bagesera, ariko i Burundi iryo jambo ryafashe isura atari nyaryo, kuko Abagesera ntibafashe neza Abarundi rero baca bagira nk'igitutsi, bigenza nk'Umugesera. Rero tuvyumve neza uko byari bimeze kera, niho twogerageza gutorera inyishu, tugasubira kuba Abarundi biyizi, bikuyemwo ya ma complexe namwe ndababwira. Uko ayo ma complexe niyahaguma, ntimuze mubeshane ngo tugiye kumvikana Abahutu n'Abatutsi, ntibishoboka. Nta muntu afise complexe d'infériorité aza kumvikana n'ufise complexe de supériorité, ntibibaho. Ariko mugiye rero muvuti reka tugerageze dukuranemwo ayo ma complexe, ari infériorité raciale, ari supériorité raciale, ari infériorité numérique, ari supériorité numérique, twitwe abanyagihugu c'u Burundi dufise akahise kamwe. Ako kahise kamwe karagiyemwo ibibazo cyane cyane kuvaho abazungu baziye, kuko ugukumira nibe babitanguye. Naho kumbure no muri kahise byarashika yuko haba ingwano hagati y'imiryango, muri politike bagakumirwa, ivyo byarashitse birahari. Kuko kera bavuga ati umuryambwa abumwe agatukisha umuryango. Ivyo navyo birashobora kwigwa, mugabo byari bifise uko bipanze n'ibindi. Ibi byavuba hakiye hajamo hoho n'ubwicanyi bw'agahomera muntu. Ibibazo byabaye byinshi nivyo, mugabo dushobora gutorera inyishu ingwara utatoreye inkomoko rero yayo nuko umuzungu yaje atwubaka gushasha. Bijya nababwiye by'ubuhutu n'ubututsi kera arabihindura, acazana n'amakarata identite. Hamwe umuhutu yashobora kuba umututsi atunze birafutwa, naho yotunga gute aguma yitwa umuhutu, kuko wa muzungu yashize ku ikarata ati umuhutu. Bimwe vy'imiryango biribagirwa bija hasi, naho mu migenzo ruguru n'ahandi iyo mugiye mu manza ari ubukwe n'ibindi hari abakibigaruka ko nimwidondore. Widondoye nuza kuvuga ngo ndi umututsi oya, cyane ngo ndi umuhutu oya, ni umuryango, kugira bamenye inkomoko yawe y'ukuri. Ni kubera iki twemeye tugashyiraho agaciro ku kintu kitari gifise agaciro aho hambere. Hari umuzungu yaje kucubaka kukibumba koko arakiduhomekako. Aho niho noshimikira ko cyane, navuga nti tudasubiye kwimenya nk'Abarundi, tudasubiye kwimenya nk'imiryango yubatse Uburundi, ntibizokunda. Bavuga bati Abahutu bamye bakumirwa kuva kera, bavuga banze mumbwira imiryango yanyu ndabereka ko mutigeze mukumirwa aho hambere. Uzombwira ngo numujiji w'umuhutu mubwira nti subira hariya ubaze icyo ari cyo umujiji, ava kuri
Mitimigamba yubatse Uburundi kumwe na Ntare Rushatsi, niwe yari umuhanuzi wa mbere, nibo baje imbere ku muganuro n'ibindi. Uvuga uti ndi umuhanza w'umuhutu, ndakubwira nti genda muri Tanzania ibushubi uzosanga y'abahanza b'abatutsi babaganwa b'abatwari barahari. Uvuze uti ndi umuhutu w'umushubi, naho nyene ndakurungika kwa Nsoro, umwami w'abashubi muri Tanzania yitwa Nsoro Porotazi. Rero dushaka gushimikira mu bushakashatsi byo dufasha cyane. Icyo nifuza kubakoze ubushakashatsi kuri kahise ku Burundi, indondora buzima bw'igihugu cacu, nibasubire bagaruke kumenya imiryango, kumenya inkomoko zacu twese, aho tuzosanga hari byinshi cyane dusangiye tutoba tunakwiye no kurwana. Murakoze. Katikire mu Gifaransa. Dr. Alphonse Rugambarara, mwanumvise umukuru w'inama nkenguzamateka avuga ko mu myaka 5 iza bagiye kugira amatohoza mu banyagihugu kugira bumve nimba hageze yuko bakuraho ibijanye no kwisunga ubwoko mu bibanza bimwe vya leta. Mbega mwe mubona hari bwagere? Kugira ngo ndavyishure neza nasaba yuko twosubira inyuma gatoyi mu ntwaro zari zihari kera. Mu ntwaro zari zihari kera, mu byo bashikiriza abarundi mu majambo yabo, baravuga ubumwe bw'abarundi, baravuga ko bose bari bamwe. Dufate no kuri Republika ya kabiri ya President Jean Baptiste Bagaza, intumbero yari kuvuga dutera imbere, nta bahutu n'abatutsi bahari, barigeze no kugeraho babuza nuko umuntu avuga umuhutu umututsi. Ndabibona ko ari demagogie, kuko ni bya binyoma binyene by'abanyepolitike batavuga ukuri. Kuko ugiye kuraba mu itunganywa z'intwaro, ugukumira ko ari kuhari kuri President Bagaza, so gukumira gusa ku byerekeye ubwo bwoko bw'imibereho, barakumira no kubijanye n'intara n'ibindi. Ariko mu majambo bashikiriza bavuga utuburundi ni bwiza, hari iterambere, koko hari iterambere, mugabo hariho nuko gukumira. Muri ibi rero bamaze imisi bashikiriza, iyo hari umunsi mukuru umwe bw'abarundi, nico kimwe kuri jewe. N'amajambo y'ikinyepolitike kitavuga neza uko ibintu vyifashe mu ikumirwa rihari mu ntwaro, mu nzego n'ibindi. Ivyo rero bituma ibibazo biguma ari vya bindi nyene, kuko kuva muri 66 gushika ubu ugukumira vyabaye inzira ya politike, cyo bita idéologie d'exclusion et de génocide. Birahari, kandi utanguye gukumira no kwicura bishiramwo, ukabuza ubuzima abantu kubera ari banaka. Rero icyo no kebura abari ku butegetsi ubu n'abarwanya ubutegetsi ubu, nuko mu masezerano y'Arusha ivyuko ibi by'amakota byovaho vyarimo, ariko vyari bifise ivyo bategerezwa kwisunga yuko programme yo gusubiza hamwe abarundi
yashobotse yashitse ku ngero yuko atawusubira kuvuga ivya 22 atawusubira kuvuga ivya 93 65 n'ibindi atawusubira kuvuga mu madiscours adoma kurutoke abanaka ngo bakoze amabi naya ivyo byose biguma bivugwa n'ubu turabizi yuko mu nyigisho zihari haba mu mashuri n'ahandi ivyo bintu birahari bavuga bati amabi yose yavuye ku batutsi ku bahima ivyo birumvikana rero umukuru wa Sena umukuru w'igihugu nabo batwara bose bamenye ko ivyo bariko baravuga ubu ntibitandukanye namba n'ivyo Perezida Bagaza yavuga n'ivyo Perezida Micombero yavuga kubijanye n'ubwo bumwe bw'abarundi bavuga cuki ariko kuza kuraba mu ngero mu Turwanya amacakubiri, tuze